umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yaraye aganutse avuye mu gihugu ca Botswana mu rugendo yari yafashe ndetse rw'akazi kubw'ubutumire bwa mugenzi we umutambukanyi mu ico gihugu ca Botswana gishika kwibwa c'indege mpuzamakungu citiriwe Ndadaye yaracanze iganiro kwa menyesha makuru aho rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rero ahamagarira abavyeyi gukomeza ibiganiro n'abana babo bijanye n'ubuzima ndorabitsina kuko ngo bifasha mu kugwanya no gukingira umugera wa sida hamwe n'inda zitifujwe. Ivyo umutambukanyi rero mukuru w'igihugu nko narivuga yabigoze rero ku munsi wejo akavuga kandi rero kugo rugendo rwari rufise intumbero yo guhanahana ivyumviro n'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu basanzwe bahurira mu rwego rujejwe iterambere opedade. Uvuye mu rugendo twafashe twekeza mu gihugu ca Botswana aho rwa rugendo twari twatumiwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Botswana kugira ngo duhanahane ivyumviro na cane cane ico bita mu Gifaransa échange d'expérience mu bikorwa dusanzwe turangura vya misi yose muri rya shirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika rijejwe iterambere opedade. Twaraganiriye bitandukanye dusanga duhuriza kuri vyinshi na cane cane biciye mu rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere ngaha mu Burundi nawe yabicishije muri fondation yiwe. Fondation yiwe isigura ngo guheka umwana mu mugongo nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu na cane cane arashira imbere kwitwararika abigeme batwara imbanyi bakiri bato na cane cane ko twace tugendera kw'ivuriro bisanzwe rifasha abo bigeme baba batwaye imbanyi. Igikuru twahabonye nuko barabakurikirana na cane cane kugira ngo bakingire ubwandu bw'umugera wa sida abana bavuka na cane cane no kubaha n'impanuro n'ingene bo kwifata inyuma yo kwibaruka ari nk'abakiri hagati amashure bakayabandanya ndetse no gukomeza ibiganiro hagati y'abana n'abavyeyi kuko hariho abana bibungenga gaca musanga imiryango yabaciye yabirukanye no kubaha indemeshanyo yuko ubuzima butaba buhagaze gusa ko boca bagira indero nziza kugira babandanye amashure babandanye n'ibikorwa vya misi yose. Haje co nace ndakura ngaha mu gihugu cacu vyace bimpa iciyumviro yuko hariho abana batwara inda z'ibitwarire bagaca binyegeza ku buryo n'abaganga batabakurikirana bihagije bigaca bituma wa mugera wa sida urandagata muri ubwo buryo kuko umwana avuka atakingiwe bihagije. Nico gituma ntamboneraho no guhamagarira abavyeyi kubandanya ibiganiro vy'ihaziko hagati y'abana n'abavyeyi ubwa mbere kugira ngo birinde gushurashura kugira abana bihangane bagumane yandero hanyuma uwagize umwifato utabereye akagwa muri urwo rudubi yuko umwana batoca bamwangaza bomuba hafi hanyuma bakamukurikirana kugira ngo abandanye ubuzima kandi bica bituma umwana asubira ku murongo bamweretse ivyo yaciyemo ko atari vyiza kugira ntasubire kubigwamo. Ndabivuze nk'uwagendeye iryo vuriro ho nasanga hariho nk'umuntu nagenda baza nti none wewe umwana ni wa kangahe acavuga ko agira kane cyangwa asanga agira kane ku bagabo batandukanye bisigura ko umwana bamwangaje acaja muri izo ngeso mbi wari we wese akasanga nyene ariko aramusambanya kandi baca baja no mu biyayuramutwe kuko n'umuryango uba wabahevye. Rero twobaba hafi kugira ngo tubahe impanuro zo gukurikirana imbanyi kwa muganga na cane cane ko tubona umugera wa sida wasekuranduranwa n'imizi ntubandanye uduga muri ubwo buryo. Hama kindi naco twabonye ndazi ko muhava mubimbaza reka ndabitange muhava muvuga muti none ko twababonye mwambaye umwambaro umwe byari biki zari uniforme
z'abatandukanye b'abakuru b'ibihugu babiri, oya ni umwambaro wambara abakenyezi bubatse. Mwabonye ko nari nafunze igitambara, baca barakimfungira neza, barafuka amatwi, barafuka hanyuma n'uburengete hejuru, bisigura yuko ngo umukobwa agiye kubaka inabukwe aramwambika igitambara agafuka n'amatwi, bisigura ko kizira kumviriza amabwire yo hanze y'urugo, yuko wari gufuka amatwi ukubaka urugo rwawe atabihuha biva hirya no hino biza kukumena umutwe. Hama kijya naco co kwifuka, bisigura yuko wifuka ufukira ku mabanga y'urugo, kizira ko ivyo mu nzu bisohoka hanze, abo hanze bakabimenya, biguma ngaho muri mwebwe nyene. Urugendo bwagenze neza, urabona ko twashitse amahoro, muri make nico catugenza. Hama navuga n'abatwemeye ko azoza ngaha mu Burundi turamutsa, atotugendera, co gituma natwe twomwereka imico y'abarundi. Bujumbura hari umusore ari mu gasho ka komisariya y'igipolisi muri Musigati kuva kuwa 18/0/2026 inyuma yo gucumita mugenzi we n'imbugita akuye mu butike, hama aca agira ko yitaba Imana. Nkuko rero bimenyeshwa n'abajejwe intwaro n'inyamiramabi, n'umuntu witwa Daniel ndetse n'utondayikingwe Samuel, rero bari biriwe ngo badandaza ivyema canke ikaranga, maze rero baja gusangira nkuko abatari bake babikora yo hageze ku mugoroba bavuye ku kazi, baheza bagasangira bakanaganira uko umunsi wagenze. Ariko rero nkuko abajeje intwaro babivuga, avuga ko rero bariko barihereza inzoga yo mu bwoko bwitwa Niko, abenshi bakavuga yuko ari na Sapporo ngo yahinduwe, akabaregwe rero ngo karabarengeye karahava baragafata, mu kindi bavuga ngo baberewe. Witwa Samuel rero ngo ntawe uzishapfuye n'uwo mugenzi we, aca rero ngafata imbugita akuye mu butike aca mu cumita mu mutima uwo mugenzi we, rero acagira ko yitaba Imana. Umusore rero ngo aciye afatwa, baramukubita bikaze, ariko rero abajejwe umutekano barahaserutse baca bamujana mu gasho. Ivyo rero iryo bara rikaba ryabereye muri Nyamugereza muri zone Kivyuka, komine Bubanza, intara ya Bujumbura, ngo hari nk'igihe c'isaha 8 z'umuhingamo. Benshi bavuga rero ko bavyatumwe n'akaboregwe kavuye kuri iyo nzoga. Ico rero ngo bapfuye kikaba kitaramenyekana, akaba aramotohoza agikorwa n'abajejwe intwaro ngaho Musigati. Iki kintu kimaze kuvugwa katari gake, uretse yuko rimwe rimwe abantu kibahungabaniriza amagara yabo, ariko kandi nuko kandi kinabacafuza. N'inzoga rero zitari nke zimaze kwiyamirizwa na leta, ariko kandi usanga zarahawe uruhusha n'ikigo kijejwe akugenzura ubuziranenge BBN. Abantu rero ikintu bama basaba nuko bibuka kwigerera bakaraba ivyo bihera bakavyihereza neza, kuko hari inzoga abantu bakwiye kwihereza ari uko bafunguye. Aha ni kugira ngo umuntu agire novuga ngo kijanye n'amagara meza, kuko turamaze kubabwira inkuru sari nkana muri main switch z'abantu usanga bitavye Imana bahitanywe na zino nzoga ziri muri buno bwoko. Urumva aha naho kubera akaborege kenshi mugenzi we yacumise ubundi, kandi bari basanzwe banakorana akazi ko kudandaza ibiyoba canke ivyema. Ibi rero nivyagarutswe ko abajejwe intwaro, aho bakaba rero bahanura abantu, iyo abantu batase kwitura ubutungane, kwitura abajejwe intwaro kugira ngo babatunganirize, nayo kandi bakaba basaba abantu kuraba ivyo bihereza, araho kandi baranasaba na leta ndetse n'ikigo BBN kugenzura kandi ubuziranenge buri mu binyobwa biri ku isoko uyu munsi. Ikaba ari inkuru igira kabiri muri Big 4 yacu mu kiganiro Main Switch. Mukanya ni inkuru igira gatatu mu kiganiro Big 4, mu kiganiro Main Switch muri Big 4.
Inkuru igira gatatu muri Big 4 yacu ni inkuru dushikana mu gihugu ca Espagne, aho rero abantu bagera ku 30 baraye bitavye Imana mu isanganya ya gari ya moshi zibiri zagonganye muri ico gihugu ca Espagne. Ni inkuru yagarutswe ko n'abatari bake ariko kandi inababaje cyane muri ico gihugu ca Espagne, ariko kandi bivugwa ko ari isanganya ryabaye riterwa kuba ryahitanye abantu benshi muri ico gihugu ca Espagne. Nkuko twari tubibashikirije n'abantu rero bagera ku 39 kuri gari ya moshi zibiri zagonganye, mugera abandi benshi bakomeretse, ndetse ubu bitigiri by'abahitanye n'iryo sanganya bose ibitigiri bikaba bitaramenyekana. Gari ya moshi rengo yariko ija mu gisagara ca Madrid, yaranyereye rero ngo maze iva mu nzira yayo ikijabuka akugongana n'iyindi gari ya moshi yari kiraza ivuye mu gace kitwa Adamus harire ku mugoroba ku munsi w'Imana. Abantu amajana 4 harimwo abari biyunguruje hamwe n'abakozi biyo gari ya moshi, nibo rero bari muri izo gari ya moshi zose uko ari zibiri. Nkuko rero imigwi icungera za gari ya moshi yabivuze, abashinzwe n'ubutabazi ngo rero bahavuye batanga ubufasha, aho bavuze ko rero abantu 122 nibo bahawe ubufasha n'abashinzwe ubutabazi. Aho rero 48 harimo abana 5 bakiri mu bitaro, muri abo 11 hakaba hari n'umwana umwe rero yababaye cyane. Umushikirangana jejwe byo kwiyunguruza muri Espagne yitwa Oscar Puente yavuze rero igitigiri cy'abafuye kitaramenyekana cyose, mugera abategetsi batanguye amatohoza akumvo rero giyo sanganya. Puente yasiguye ko rero iryo sanganya avuga ko rero ari sanganya ridasanzwe cyane, akaba rero yabwiye bamenyesha makuru bi Madrid ko inzobere zose mu vya gari ya moshi zaganirijwe na leta batangajwe rero n'iryo sanganya. Igihugu rero ikigo cy'igihugu kijejwe imirongo ya gari ya moshi ADIF cyavuze rero ko iryo sanganya ryabaye igice isaha imwe y'ijoro n'iminota 45 ku masaha yo muri Espagne, ni hafi y'igice isaha imwe inyuma y'uko iyo gari ya moshi rero yarivuye ahitwa Imaraga yerekeza mu buraruko bw'igisagara ca Madrid, aho rero yanyereye igahusha umurongo hafi y'igisagara ca Cordoba. Puente kandi yavuze rero ko kugongana kwatumye gari ya moshi imwe igwa mu kimanga. Yongeye kandi avuga ko benshi mu bapfuye no mu bakomeretse bari bice mu bibanza vy'imbere vy'iyo ya gari ya moshi yariko rero imanuka iva i Madrid yerekeza ahitwa Huelva. Ubwoko bwa gari ya moshi bwagize iryo sanganya ni Fresia 1000, ishobora rero kugenda n'umuvuduko uri hejuru ubirometero 400 ku isaha nkuko byatangajwe n'umuvugizi wishira hamwe rya gari ya moshi yitwa Ferrovi dello Stato, abwira rero ibinyamakuru nka ikinyamakuru cyanozo y'amakuru ni Reuters. Imigire y'abatabazi muri ico gihugu ikaba rero ikibandanya ibijanye n'ubutabazi. Mwumvise ko hari abatari bake bari mu bitaro, ndetse hari abatari bake kandi bataramenyekana. Uretse ivyo bitigiri by'abantu 39 bitabiye Imana bukwi na bukwi ngaho, nuko hari n'ibindi bitigiri bitaramenyekana. Mwavyumvise aha ikintu abenshi bakunze guhanura niyo hageze kwiyunguruza, ahenshi amasanganya akunda kuba abantu bakunda kurokoka ari bajye usanga bafashe ibibanza vy'inyuma. Haba no mu ndege abantu benshi bamaze kurokoka ko ari indege ni gake isanganya ry'indege koko umuntu arirokoka, mugabo mwumve yuko bimaze gushika umuntu akarokoka, ariko kenshi uza gusanga ari ba bantu koko usanga bari bicaye mu bibanza vy'inyuma. Imigire y'abatabazi yavuze ko rero mu bisigarira vy'izo gari ya moshi kubera rero ngo zasambutse cyane vyatumye bigorana gukurayo abantu bose bari barimwo. Umukuru w'abazimya umuriro bo mu gace ka Cordoba ni Francisco Carmona yabwiye rero ikinyamakuru
ca leta RTVE ati hariho naho twabanje gukurayo umuntu yapfuye kugira dushikire ukomeye, ni akazi rero kagoye cyane kandi gasaba kwitonda. Salvador Jimenez umumenyesha makuru akorera ikinyamakuru ca leta RTVE yari rero yari muri imwe muri iyo gari ya moshi yavuze ko ikigongana byumvikanye nka nyamugigima Isanganya rikiba. Jimenez kandi yavuze ati naye nicaye imbere cyane hari akanya byumvikanye nkuko habaye nyamugigima kandi koko iyo gari ya moshi yari yamaze guta inzira. Amashusho yafashwe aho byabereye asa nerekana reko mumwe mu bice by'izo gari ya moshi bicuritse. Abatabazi rero babonetse bariko barurira hejuru kuri gari ya moshi kugira bakuremwe abantu baciye ku miryango n'amadirisha, bisa rero n'ivyahongaguritse. Umwe mu bari muri iyo gari ya moshi ija i Madrid yitwa Jose yabwiye ikinyamakuru ca leta Canal Seri ati hari abantu benshi bariko batabaza, bariko bakoma induru basaba abaganga. Ingenda zose reza gari ya moshi ya Madrid na Andalusia zikaba rero zahagaritswe inyuma y'iryo sanganya, kandi biteze ko rero ziguma zifunzwe umunsi wose wo kuwa mbere gushika n'ubu. Iryo shirahamwe rero iryo shirahamwe kigenga risanzwe ryunguruza abantu ari naryo rero nyene izo gari ya moshi yava imaraga byavuze ko harimo abantu 300 bari muri gari ya moshi ya mbere ari nayo yataye umurongo wayo, mugihe iyindi gari ya moshi yegukira ishirahamwe rya leta Renfe yaririmo abantu 100. Imvo nyakuri y'iryo sanganya ikaba itaramenyekana nkuko byavuzwe n'umushikiranganje wa mbere. Amatoza rero niyo azomenyesha ivyabaye imbere y'ukwezi kumwe. Umushikiranganje wa mbere wa Espagne ni Pedro Sanchez yavuze ko igihugu reko kiraca amubabare bukomeye cyane. Umukuru w'igisagara ni Adamus Rafael Moreno yari mu bantu ba mbere bashitse habereye iryo sanganya, nawe akavuga ko koko ari agahomera bunwa. Umwami Felipe wa gatanu n'umwamikazi Letizia bavuze ko rero bariko barakurikirana amakuru y'iryo sanganya, akandi rero ko bababaye cyane. Uyu Felipe wa gatanu akaba ari umwami w'igihugu ca Espagne, akaba ari umwami w'igihugu ca Espagne ndetse no kuvuga yuko bariko barategura umwana wabo yitegura rero kuzotwara nk'umwamikazi abe umwamikazi w'igihugu ca Espagne. Urubuga rw'ingoro y'ubwami biciye ku rwa X rwatangaje ruti turahojije imiryango yabuze kandi tunasabira bakomeretse kugira bakire vuba. Ikigoresheje ubutabazi mu gace ka Andalusia cyasabye rero abo abari barokotse iryo sanganya kumenyesha imiryango yabo canke kwandika ku mbuga ngurukana bumenyi bamenyesha rero ko bakiri bazima. Imigwi rero y'abavuzi yarashizwe rero kugira ngo abantu bavugwe ikibiriraho hanyuma bace barungikwa kwa muganga. Ishirahamwe Adif ryavuze ko rero ryashizeho ahantu ho kwakirira inshuti n'abagenzi babahuye n'ivyago ku bibuga vya gari ya moshi vya Antosha, Seville, Cordoba, Malaga ndetse na Huelva. Ishiramwe rero rifasha imbabare kwisi Croix Rouge ryo muri Espagne ryarungitse rero abafasha mu bihe vyihutirwaho rero vyabereye, uranatanga kandi abumviriza imiryango. Miguel Angel Rodriguez wo muri Croix Rouge yabwiye radio RNE ati imiryango iriko ica mu bihe vy'ubwoba bwinshi cyane bitewe nuko atamakuru ahagije ahari, ibirengo nibihe bibabaje. President wa France Emmanuel Macron, umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Giorgia Meloni n'umukuru w'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya ni Ursula von der Leyen bose rero bakaba basohoye amatangazo yo kuremesha ndetse no kwihanganisha ababuze baburiye muri iryo usanganya. Emmanuel Macron president w'igihugu Faransa yanditse rero ku rubuga ngurukana bumenyi ati ivyumviro vyanje biri kumwe n'abapfuye, imiryango y'abo banyagihugu bose ba Espagne, Ubufaransa buri kumwe nabo. Muri 2013 Espagne yarahuye n'isanganya mbi kurusha izindi zose za gari ya moshi mu karere ka Garcia mu burengero bwa Espagne, aho rero hapfuye abantu bagera ku 80, abakomeretse bakaba harugwa mu 140. Urubuga rwa gari ya moshi zihuta cyane rwa Espagne
niko rero rwa kabiri runini kwisi rukurikirana rero rukurikira ubw'Ubushinwa rukaba rero ruhuza ibisagara birenga 500 byo muri ico gihugu. Ibiharuro vya ADIF vyerekana ko imirongo ya gari ya moshi yo muri Espagne irenga ibirometero 1000 ikaba yari inkuru igira gatatu muri Big 4 yacu mganyo main switch. Natwe nka main switch duhoze imiryango yaburiye muri iryo sanganya rya gari ya moshi zibiri zagonganye mu gihugu ca Espagne. Inkuru igira kane muri Big 4 yacu mu kiganiro main switch nuko President wa Zuma za Amerika Donald Trump yaraye hatangaje yuko imvo nyamukuru ashaka gufata izinga rya Greenland aruko rero ngo ashaka kuyirinda ibitero vy'igihugu c'ubu Rusiya. Ariko kandi hakaba ari inyandiko zibanga zagerera habona inyandiko rero za President za Amerika Donald Trump yandikiye umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Denmark. Ariko kandi akaba ari amatangazo atari make yarandikiye Finland, yandikiye ibihugu bitari bikana cyane rero abiri mu bumwe bwa Buraya. Reka tugaruke kuri no nkuru impamvu nyamukuru Donald Trump ashaka gufata rino zinga rya Greenland. Inyuma y'amatangazo amaze gusorwa atari make nuko no muri Greenland hakozwe n'imyiyerekano imyigaragambyo biyamiriza iberutse gushikirizwa na Donald Trump avuga yuko ashaka gufata rino zinga rya Greenland. Izinga rya Greenland riri munsi y'uburongozi bw'igihugu ca Denmark. Leta za Amerika ivuga ko ishaka gufata Greenland mu nzira uretse kurinda uretse ngo kwicingira ibitero igihugu cy'u Burusiya cyokorera rino zinga rya Greenland ngo nuko kandi ari mu nzira z'umutekano w'ico navuga ngo w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha rero aragaruka aravuga ati hari ibihugu bitari bike mu muryango wa OTAN ni ibihugu byishize hamwe bishira ingufu za gisirikare kugira ngo bigwanirize umwasi hamwe umwasi yoramukateye kimwe mu bihugu bigize umuryango wa OTAN canke NATO. Greenland nkuko twakosore vuga uyu munsi iri munsi y'izinga nako rino zinga riri munsi y'uburongozi bw'igihugu ca Denmark kandi baravyishimiye koko. Hama Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga yuko ishaka kwashira ibirindiro vya OTAN kugira ngo bashobore kwirinda ibitero by'umwasi yokorera ku gihugu cande cyazungu za Amerika. Ku masana mugaba baratwagurira murabe aho izinga rya Greenland riri, muce muraba Canada hantiri, muce muraba hepfo hari Leta Zunze za Amerika, haba muce muraba navuga ngo nubura yaho buri agushura bana hari igihugu ca Denmark ko kuraza gusanga atari kure na kure. Murabona kurajya amasanamu Greenland, murabona rya zinga munsi, murahabona Canada hepfo, murabona Etazini, murabona Denmark ahantu iri munsi hari Ufaransa. Ugiye ukaraba ahantu hari Greenland, Denmark na Etazini bagumiza mu sanamu. Etazini Trump akija ku butegetsi yari yasavye nuvuga ngo mu ntumbero ziwe yari yipfuza kugira leta ya Canada inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibi leta igira 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ivyo ntivyabashobokeye ko bashobora gufata igihugu ca Canada kugira ngo koko kije musi y'uburongozi kibe imwe mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Canada murayibona yarayivuye kuko byaranze. Araduze haruguru murabona ahantu hari zinga rya Greenland. Greenland ni imwe mazinga kuko anatunze ari mu butunzi. Avuga yuko rero yipfuza gufata Greenland mu ntumbero zo kurinda umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko uravye Denmark iri aho twamaze gushika iburaya Uburusiya ntiburi kure. Avuga Donald Trump avuga yuko rero Uburusiya bushobora kwifashisha Greenland mu gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi ibihugu bitari bike uhereye nk'igihugu ca Israel barafise ubwirinzi bw'ikirere cyo bita Iron Dome. Ariko zimwe za Amerika kuva hagiye yaravuze yuko wewe ashaka gushiraho ubwirinzi bwo rwego hejuru. Akavuga yuko rero ibyo ashaka kubisha agomba kubikora ahereye muri Greenland gushika muri Etazini kugira ngo Uburusiya bubure aho bushobora gutoborera. Kuko Etazini uno munsi ubwirinzi bw'ikirere bufise byaratangajwe yuko Uburusiya bwakoze misile bitwa misile Oleshnik. Izo misile ngo zidahagarikwa
naho ufise ubwirinzi bw'ikirere bidakunda kushobora guhagarika. Ibi rero ibintu vyavuzwe ni muganira n'amenshi makuru. Trump akibivuga aravuga ati Uburusiya ngo buriyemera burafise ngama misile ati ubwirinzi fise no munsi ni ushobora gukunda. Trump nako Vladimir Putin nawe nyuma yaho aravuze ati narumvise byatangajwe na mugenzanje wa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aravuga yuko afise ubwirinzi bukomeye ati misile duherutse gukora nampe uruhusha ndazirase muri Etazini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndabe koko zidatobora ahantu habo. Ivyo bimaze kuba koko ntihari kumurusha ngo arase mugabo arashaka gukomeza ubwo bwirinzi. Ibi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yavuze ati ndabona yuko birangora gufata Greenland. Aciye bishira mu nzira zuko ashaka gushira igitutu cyane ku bihugu bigize umwe bwa Buraya na cyane cyane biri mu muryango wa OTAN. Aha rero yavuze yuko agiye kubidugiriza amakori ku bice 10% kuko ibihugu bya Buraya biri mu umwe bwa Buraya bihure n'umuryango wa OTAN. Hari amasezerano yarari yo gukorana hagati y'ibihugu bya umwe bwa Buraya biri mu muryango ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yavuze ko ragomba caduza novuga ngo ibiciro acavuga ko gushika itariki imwe kwezi kwa gatandatu niba taba barashira igitutu kuri Greenland kugira ngo bemere bagurishe uretse kuba harusha ati ni mutwaga musi burongozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ati nishaka kugura burya mutaka bwa bijya gihugu ati rero nimushira igitutu kuri Greenland kugira ngo ndahagure atari ukogeza itariki imwe kwezi kwa gatandatu nzoca nduza ivyo biciro ku makori kugeza ku bice 25%. Aha rero yaciye yandika n'ugwandika kintu navuga izo nzandiko rero zo mwibanga zamaze gusohoka. Aha rero nuvuga ngo ni inyandiko zavuga ati nubundi mwebwe mutanga prix ya Nobel agashimwe gahabwa muntu yaharaniye amahoro kwisi ati mwarakanyimye muza kugaha Maria Makadumi guca Venezuela. Ndetse unaravye kuri Venezuela inyuma yifatwa rya Nicolas Maduro nuko we yanasavye yuko ikintu cokogwa ari uko Prix Nobel yoyiha Donald Trump bivanye muri vyo yakoreye muri Venezuela kuko Maria Makado numwe mutavuga rumwe n'ubutegetsi bwande bwa leta nako bwa leta ya Venezuela. Aha rero bisa nkaho Trump harimwe agashabu cyane kuba baramwimye iki kuba baramwimye Prix ya Nobel. Ku masana mu murayibona bajya abana n'abene gihugu muri Greenland ku masana mu dukesha kinyamakuru France 24 cyo mu Faransa bari mu myerekano abo muri Greenland bavuga yuko twiyamirije ivyatangajwe na president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga yuko ashaka gufata ino leta yacu ino zinga ryacu ati twe turishimiye kuguma kurinde kuri Denmark turipfuza kuguma munsi y'uburongozi bwande bwa Denmark. Aha rero ibihugu bitari bike vyavuze yuko bimwe byo ngwa Buraya vyavuze reko bitegekanye inama ngo yo guhura na Trump kugira bamwumvishe bamutahuze inzira yarakwiye gukoresha yo mu biganiro kuko Trump yavuze ati mwase mu neza turaja mu nabi. Iyi nabi rero yo gutangura kuduza ibiciro bwo gushaka ibyo gitutu kugira ngo bemere bahimirize bumvishe ko Greenland yogugwa. Ivyo rero nibigoye cyane ko mu bizo shingiro biranditswe yuko atagihugu gishobora kugurisha ubutaka kugurisha gataka n'ikindi kintu. Muga America Trump avuga yuko atazorota ahagarika gugirane inyoga ngo intumbero yiwe ivyo byo gufata kino gisagara cyane naho rino zinga rya Greenland. Mugabo bitanezerejwe n'abene gihugu batifuza yuko koko Greenland yofatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arera amatangazo ari make abashikiranganje bambere b'ibitari bikahoye ku Bwongereza ni ohere ku gice cy'Ubwongereza ni Sama nawe yavuze ati yuko koko ababajwe n'ivyastangajwe nande na President Donald Trump bijanye no kubadugiriza novuga ngo ivyo biciro ku rwego rwo hejuru kubijanye n'amakori ahibire no mu nzira zo kubashira ku kiduzo nzo kubononera kugira ngo bumve yuko bategezwa kumvisha Denmark kareka Greenland. Mugabo umvise ko Greenland bo batipfuza kugirane batipfuza ko botwagwa munsi y'uburongozi bw'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga yuko kandi wari no mu nzira ngo twayivuze avuga yuko Uburusiya bushobora kwifashisha Greenland mu gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko mwayibonye ku makarata abari n'abanyigihugu bari mwibarabara muri Greenland bavuga yuko koko tweko tutipfuza yuko Amerika yotwara kino gihugu tutavyipfuza na gato. Rero ikaba yari inkuru
igira kane muri Big 4 yacu mu kiganiro main switch twagarutse ku nkuru zitari nke twahereye hano iwacu turagaruka rero ku byaranze urugendo rw'umutambukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Angeline Ndayishimiye rero yaraye aganutse avuye mu gihugu ca Botswana. Twavuze hano i Bujumbura umusore apfunzwe nyuma yo gucumita imbugita mugenzi we, ariko twavuze ku Isanganya yahitanye abantu 39 mu gihugu ca Espagne biturutse ku Isanganya rya Riyamoshi zibiri zagonganye. Durahereje rero mu kuvyatangajwe na President Donald Trump avuga yuko ashaka kurinda igihugu, ashaka kurinda rino zinga rya Greenland, ariko kandi n'inyandiko zibanga bisa nkaho ahubwo yababajwe kuba atahawe agashimwe ka Nobel gahabwa waharaniye cyane amahoro kano kwisi, kuko Trump avuga yuko yahagaritse intambara zigera kuri 8 bitumvikana uburyo bari kumwima agashimwe ka Nobel.